Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Abarundi baratangarijwe mu mwaka wa 2022 ko ubukene bw'igitoro buterwa n'abantu bafise intumbero kudurumbanya igihugu hagamijwe guteza imyiyerekano yiyamiriza ubutegetsi buhari bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Byatangajwe n'umukuru w'igihugu Ndayishimiye Evariste mu gihe Burundi bwari bumaze iminsi mw'ikena ry'igitoro ridasanzwe. Waramuswa igihugu yemera abarundi ko ikibazo cy'igitoro acifatiye kugira gikure mu nzira, ariko uko iminsi yagiye iragenda niko byagiye biraboneka ko umukuru w'igihugu yabeshe abarundi, akaba ariyo mpamvu abarundi isinzi bavuga ko igihe kigeze kugira ngo bikureho intwaro y'agahotoro, intwaro y'agacinyizo, intwaro ya CNDD-FDD imaze imyaka myinshi ipfukamye mu nda abanyagihugu, ariko benshi bakemeza ko ibintu byonyotse ku butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, naho mu ntango z'ubutegetsi bwe yaje aremesha abarundi akababwira ko ibintu bigiye kugenda neza. Icyatunguye abarundi nuko ubu aho ibintu bigeze ku murindi mubi cyane kandi uteye ubwoba, aho benshi bemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye igihugu c'u Burundi byamaze kumuta kuw'amazi. Turaza kubigaruka ko mu idonido ry'amakuru, aho tubabwira imyidogo itari mike iri mu Barundi ndetse n'ingingo zikomeye cyane zaba zigiye gufatwa n'abarundi bijunja n'ijambo kugira ngo batabare igihugu c'u Burundi. Turaza no kubabwira ko Faustin Ndikumana urongoye shirahamwe Parisem risanzwe ryiyemeje gukangurira abarundi guhindura ingendo, avuga ko ibintu biriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi biteye ubwoba, kandi akavuga ko leta y'u Burundi niramuka yemeye Brarudi ikugara imiryango ko Uburundi buzaba buhombye amakori atari make, kandi abarundi batari bake bagatakaza akazi. Akaba ariyo mpamvu Faustin Ndikumana asaba leta y'u Burundi gukora ibishoboka byose kugira ngo Brarudi ntiyugare imiryango, kuko biboneka neza ko rwaba ari uruhombo rukomeye cyane ku gihugu c'u Burundi. Ariko naho ariko arabivuga, amakuru adushikira aravuga ko Brarudi yaba yamaze kugara imiryango yayo kubera kubura amafaranga mva makungu, kuko biboneka neza ko leta y'u Burundi yananiwe kugira ikintu na kimwe ifasha Brarudi kugira ngo igumye ibandanye imirimo ya misi yose. Nabyo nyene turaza kubigaruka ko ido ry'amakuru, aho tuza kubabwira byinshi bihambaye kandi byerekana ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bumaze guta igihugu Burundi mu manga ikomeye cyane. Naho umuhari MAP Burundi buhire usaba abarundi kwima amatwi umurwi w'ukuri no kunywanisha abarundi severi n'abandi bose hariko barabiba urwanko rufatiye ku moko mu guhindukiza ukuri ku byabaye ku nyungu z'akarwi k'abantu bapfukamye igihugu mu nda. Ibitangazo uyu muhari wasohoye kuri uyu wa 29 Ndamukiza mu gihe hibukwa imyaka 52 iheze habaye ubwicanyi bwaguhamiramunwa mu gihugu. Ibi byose bikaza byerekana ko ibintu biriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi biteye ubwoba, kandi ari ibintu bigeze ku murindi ukomeye cyane. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wowe c'ubusabwa nta cindi niba ukunda kuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri no muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarapyonda kuri sabone pyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye ubu wa mbere mu gushikirwa nabyo. Uburundi bwifatanije n'amakungu kuri uyu wa gatatu mu guhimbaza umunsi wahariwe abakozi n'akazi. Mu ijambo rigenewe umunsi, umukuru w'igihugu amenyesha ko abakozi ba leta bashasha hafi 3,000 bahawe akazi mu bisata byari bikeneye kongerezwamwo abakozi. Mu gihe hari abavuga ko gutanga akazi atamuco wamwo, Evariste Ndayishimiye yemeza ko abinjiye mu
mu kazi babanje gukora ikibazo. Iruhande y'ibyo avuga ko abakozi ba leta 90% baronse uturusho twari twahagaritswe, kandi akaza yemeza ko uyu munsi ugeze abarundi bose bameze neza kandi igihugu nta kibazo gifise mu bisata nka byose, aho we yemeza ko igihugu c'u Burundi cyateye imbere mu gihe abarundi batari bake ndetse n'abaraba iby'u Burundi bavuga ko Burundi bugeze ku mfiro, aho amashirahamwe ya leta ashika muri 6 asigaye yugara mu mwaka umwe. Ni ibintu byerekana ko Burundi bugeze ku mfiro, mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye we ufata abarundi nk'ibijuju abandanya kuvuga ko Burundi buteye imbere, kandi akavuga ko ibisata nka byose biriko birajya imbere. Ariko iri jambo rikaba ryashavuje abarundi batari bake kubona Perezida Evariste Ndayishimiye yubahuka akavuga ko uyu munsi ugeze abanyagihugu ndetse n'ibisata nka byose bimeze neza byarateye imbere, mu gihe mu Burundi atagitoro, atasukari, binyobwa bya Braludi. Ni ibintu biteye isoni kandi bibabaje, byerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye aba ariko arashinyaguriza abarundi mu kuvuga amajambo ateye isoni nk'ayo amaze iminsi atangaza. Bamwe mu banyagihugu muri komine Gatara intara ya Kayanza bavuga ko babayeho mu buzima buzimbye nk'abakarorero mu kigo cy'igihugu kijejwe amabarabara mu Burundi Isanganiro yasanze bariko barasibura ibarabara kuri uyu wa kabiri. Bavuga ko umunsi ushitse ibyankenerwa byose bizimbye ku masoko, mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye we abandanya kuvuga ko ibintu byifashe neza. Basaba ko agashahara koduzwa kandi kagaboneka ku gihe, biruko no kubigisha. Ku bw'ibyo urongoye urunani rw'amashirahamwe y'abakozi mu Kayanza asaba leta n'ahandi bakoresha kuduza agashahara bisunze uko ibyankenerwa biduga ibigiciro. Mu birori byo guhimbaza umunsi byabereye mu Kayanza ku rwego rw'igihugu, uwaserukiye abakozi yemeje ko bimwe mu bibazo biba hanze harimwo ubuzima buzimbye, uguteganirizwa kazoza n'ibindi bitandukanye. Celestine Sabyimana asaba leta kubitorera inyishu. Nayo uwaserukiye abakoresha amenyesha ko ubukene bw'umuyagankuba, ubukene bw'igitoro n'ubw'amafaranga mvamakungu butuma ubuzima buzimba, bikabateranya n'abakozi babo. Ibyerekana neza ko ubuzima bukomeye kandi bugoranye mu gihugu c'u Burundi. Ariko Perezida Evariste Ndayishimiye we akabandanya kuvuga ko igihugu c'u Burundi cyifashe neza, kandi akabandanya kuvuga ko ibintu bimeze neza cyane mu gihugu c'u Burundi, mu gihe abarundi batari bake bari mu mwiheburo ukomeye cyane kubera ukuntu ubuzima buzimbye mu gihugu c'u Burundi, aho benshi bemeza ko ibiriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi biteye ubwoba kandi bibabaje. Mbega igihugu coba kigeze aho umwansi ashaka igihe inkuru y'uko ubumwe bwa Buraya hamwe na Amerika bikuye ibihano byari byafatiye Burundi imenyekanye, abarundi batari bake bararyohewe cyane, baratamba baratarika ko ubutunzi bw'u Burundi bugiye kuhatorera akoyoko. Ubona ko ibyo bihano byari bizingamitse ubutunzi bw'u Burundi, ariko umunezero ntiwamaze kabiri kuko ibintu byaciye byunyuka muti gute. Mu gihugu cyose cyane cyane mu gisagara ca Bujumbura ibintu byose byankenerwa urasigaye ari umuzi w'ibuye. Nta gitoro, nta sukari, nta binyobwa bya Braludi, nta muyaga nkuba, nta mazi akwiye, nta rupapuro rw'inzira. Iki kitavuzwe co nirya ntawuzi ikishobora kuzica. Zimwe zagwije na 3, izindi zigwizwa na 4 canke anarenga. Ibabaza abatari bake bakabona ko igihugu c'u Burundi kiri mu byago bikomeye cyane kubera ubutegetsi bubi. Abakuze bo bagira bati no mu ntambara igihugu u Burundi bwari bwugariwe imbarigo, ibyo byose byari bihari. None ga hari ikihe kibazo kibabaza mw'ibyo byose? Ya leta mbyeyi, leta nkozi ngo nshwe womengo nta nicabaye. Mbega umwenegihugu agiye kuba uwande? Ibi ni ibibazo bikomeye cyane biriko biribazwa n'abatari bake bavuga ko ibintu aho bigeze aharindimuka, kandi bakemeza ko aho ibintu bigeze rwose bigeze ku murindi mubi cyane, aho basaba iyi leta gupfuma itanga imihoho niba gutunganiriza abarundi byabananiye. Nk'uko ibyo bitari bikwiye, igitoro naco ciba umuzi w'ibuye. Ubu mu Burundi ufise imodoka, ufise aya bisi canke aya tagisi bose bagenda n'amaguru. Bamwe barara ku masitasiyo ngo barindire barabe ko boronka igitoro bakabura.
ubu bigeze aho ugiye guhamba wiwe abura ikimutwarira ikiziga. Amabeni nayo yahora atwara umusenyi n'iyindi mizigo akaza gutwara abantu. Icibagiwe co ni umutekano, izuba riva uhura n'umujejwe umutekano yarajejwe gucungira umwenegihugu akamwambura. Nta minsi haciye hagati mu gisagara ca Bujumbura umuntu yibwe miliyoni $200. Ni imiduga ibiri y'igipolisi irimwo abapolisi bajejwe umutekano w'abategetsi harimwo abajejwe umutekano wa Perezida Evariste Ndayishimiye. Mbega none ko abajejwe umutekano w'abategetsi abo bapolisi batumwe nande? Mbega bamenye gute ko iyo modoka irimwo amafaranga angana uko? Ibyo bibazo byose ntawe uzi ko bizishurwa kuko nta n'amatohoza yigeze akora. Ariko ikibabaje kandi giteye ubwoba ni uko umukuru wa leta avuga ko atanyishu n'imwe bafise ku bibazo bitandukanye bihanze abarundi, kandi umukuru wa leta akerekana ko ibibazo bikomeye cyane biri ngaha mu gihugu c'u Burundi atanyishu n'imwe babifisiye. Ibitontoza abarundi batari bake bakabona ko leta ya CNDD-FDD yamaze kubatererana ku rugero rukomeye cyane. Kubona umukuru wa leta atinyuka akavuga ko atanyishu bafise ibibazo bihanze igihugu ni ibintu byerekana ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bumaze kugeza igihugu ahantu habi. Ibyo biri uko mu gihe umugambwe Sawanya Frodebongo urashima ko umugambwe CNDD wemanga ko byawunaniye gutunganya igihugu mu myaka 18 umaze ku butegetsi. Ku bwa Phineas Nigaba acegera c'umukuru w'umugambwe Sawanya Frodebo, ibisata byose by'ubuzima bw'igihugu byarazingamye kubera ko umugambwe CNDD-FDD wamye witiranya iby'umugambwe n'iby'igihugu. Ibi nibyo batangaje bakavuga ko rwose iyi leta ihari yari ikwiye gusezererwa kuko ntaco iriko irafasha abarundi, kandi bikanaboneka neza ko atari intumbero nziza bafise yo gutwara igihugu. Akaba ariyo mpamvu umugambwe Sawanya Frodebo ushima ko abategetsi bakomoka muri CNDD-FDD batanguye kubona aho bamaze kugeza igihugu c'u Burundi, mu gihe bamaze kukigeza aho umwanzi ashaka. Kubera iki Perezida Evariste Ndayishimiye yahenze abarundi mu mwaka wa 2022 akababwira ko ikibazo cy'igitoro kiri kuri General Arengiyome Bunyoni n'akarwi kiwe, ariko yamara kumupfunga bikaboneka neza ko ikibazo aho kugira ngo gihere ahubwo ikibazo cyagiye cyakunyuka kurushaho. Ibyerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye yamwe ahenda abarundi ku rugero rukomeye cyane. Ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye Evariste busa n'ubukinisha ingorane zihambaye zihanze abarundi. Ibyo bigaragarira mu mvugo z'abategetsi batandukanye mu binyamakuru no mu manama ku ngorane zikomeye z'ubutunzi, na cane nk'ibijanye n'ibura ry'igitoro hamwe n'amafaranga mvamakungu. Ibyo bikunyurwa n'ingingo z'agahotoro zagiye zirafatwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, kandi bikaboneka ko ibiriko biraba mu gihugu c'u Burundi biteye ubwoba, kandi byose bikaza byerekana ko byanze bikunze ibara rishobora kugwa umwanya uwo ari wo wose, kuko biboneka neza ko CNDD-FDD gutwara igihugu c'u Burundi byamaze kubananira. Abanyagihugu ku mutumba Kirasa, komine Muhuta, mu ntara ya Rumonge baheruka guhura n'ibyago by'umusozi wamanyutse ugahitana ibyabo. Bagiye kuronswa imfungurwa hamwe n'ubuvuzi bwegereye aho bari basanzwe baba, ariko bikaboneka ko ibi bintu bibabaje kandi biteye ubwoba. Leta yari ikwiye kugarukira abahuye n'ibyago kugira ngo nabo babone ko atakibazo bari kumwe na leta, nk'uko bamwe n'abandi babihamya bakavuga ko leta yari ikwiye kujya ishigikira bimwe biboneka aba bahuye n'ibiza nk'uko biba bigomba kugenda, kuko biraboneka neza ko hari igihe leta irengagiza ingorane abarundi baba barimo, kandi biboneka neza ko izo ngorane ahanini zituruka ku butegetsi buri ngaha mu gihugu c'u Burundi. Abarundi baratangarijwe mu mwaka wa 2022 ko ubukene bw'igitoro buterwa n'abantu bafise intumbero yo kudurumbanya igihugu hagamijwe guteza imyiyerekano yiyamiriza ubutegetsi buhari. Byatangajwe n'umukuru w'igihugu Ndayishimiye Evariste mu gihe Burundi bwari bumaze iminsi mw'ikena ry'igitoro ridasanzwe. Waramutswa igihugu yemerera abarundi ko ikibazo cy'igitoro acifatiye kugira agikure mu nzira.
ariko uko iminsi yagiye iragenda niko byagiye biribonekeza ko umukuru w'igihugu yabeshe abarundi, akaba ariyo mpamvu benshi mu barundi bariko baramwishuza ibyo yagiye ababwira ariko ntabishire mu ngiro, kuko biboneka neza ko ari nko gukina n'abarundi mu gihe bo bashavuye cyane muri no minsi kubera ibibazo bitandukanye biba hanze, bakavuga ko icyihutirwa ari uko iyi ntwaro yakurwaho kugira ngo ibibazo bitangure gukemurwa mu gihugu cy'u Burundi, kuko biboneka neza ko iyi ntwaro ataco iriko irifasha abene gihugu bato bato. Ibi byose bikaba bivugwa n'abarundi batandukanye, yaba abaharanira agateka kazina muntu, yaba abahagarariye amashirahamwe yigenga ndetse n'imiryango itandukanye harimo na Kiliziya Katolike, bemeza ko ibiriko birabera mu gihugu cy'u Burundi biteye ubwoba kandi akaba ari ibintu bibabaje cyane, aho benshi bahamya ko igihugu cy'u Burundi cyamaze kwinjira mu manga ikomeye cyane, ariko bikaboneka neza ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD atanyishu n'imwe bufise, kuko n'umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika aherutse kubitangaza, akavuga ko leta arongoye atanyishu ibibazo bitandukanye biriko biribonekeza ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Icuka ca politiki n'iyubahirizwa ry'agateka kazina muntu mu Burundi birateye impungenge abatari bake, harimwo na Eklezia Katolike ivuga ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bugejeje igihugu ahabi, biciye mu itangazo ryasomewe mu misa zitandukanye z'amaparuwasi yose yegukira Eklezia Katolike mu Burundi. Inama y'abepiskopi Katolike iheruka gushikiriza ijambo ryerekana ingene Uburundi bwifashe mu bisata nkoramutima bitandukanye by'igihugu. Mu byo abepiskopi Katolike bashikirije muri iryo tangazo harimwo uko Burundi bwoshobora kugarukana ituze, kurwanya ukudahana, kwihanganiranira muri politike, kubahiriza agateka kazina muntu, gufata mu minwe ikibazo cy'ubuzima buzimbye, kunagura igisata cy'ubutunzi, amafaranga y'agaciro n'ibindi. Ibyo byose bikaba byemezwa n'abepiskopi bavuga ko ubuzima bukomeye ngaha mu gihugu cy'u Burundi, kandi bakemeza ko byose biriko biraterwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD budashaka gutorera inyishu, kandi bukaba budashaka guhuza abana b'u Burundi kugira ngo batorere inyishu ibibazo bitandukanye biri ngaha mu gihugu cy'u Burundi.